oya ntacyo twayiburanye. Ngibyo bya bihe vyiza Imana yambitegurira birasubiye kugaruka ubugira kandi. Ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura ubwiriza bwa Cibitoki ku gicumi na gatatu munsi ya Kanyoni baduteguriye igikorane c'ijambo ry'Imana hamwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana kizoba kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi uno mwaka wa 2023 kuva igihe cy'isaha 2 z'agatondo. Ico gikorane kizoba kirimwo imigwi y'abaririmbyi batandukanye hamwe n'amakorale yo muri iryo shengero. Hazohari na korale y'abashitsi bazovuye mu ishengero rya Pentecote ngaho kunahangwa. Kaze mwiyakirire imigisha y'Imana.